nagerageje gukora ibyo wansabye. Urya niwe mugeme nashimye kuri kano gacimbiri. Mu minsi iri imbere nashaka turushinge. Karoza kweli n'ubugufi bwago mwana oya nukuri ariko ga mwana roza kareha n'ifundi muzovyara inyundo ntibagira naho baba ntibagira naho bicara nta naho barima bafise ugacunzanira umuntu ariko rico nzi cyoco karazi kurima ewe kararima karazi gusatura yaka ivyo bikorwa nukuri mugabo oya nukuri. Mama niwe mukubwa nabunye ko twokubaka ariko ga mwananje kajya kantu wakiyumviriye gute Karoza nikagira iyo bavukana ari tubiri nta muvyeyi numwe bafise ahantu bataha wowe uramaze kuhabona wewe cyangwa mubonye mwibarabara rero bisigura yuko nta n'inkwano tuzotanga ninde uzakira uzoronka aho wicara umviriza no ndakubaze burya waragiye ngaho uritegura neza uriyumvira uti jewe urugo rwanje ngomba ndaruzanemo umugore ameze gutya kwaba Matiyasi baruzuye abakobwa arafise kwandereye hariya hakurya urugo rurimwo inka rurimwo n'imirima nzogenda mvuga nti aha nakuye umugeni none hajya ujya mukobwa wamushimye wibaza ngo azokumarira iki? Mama ndabizi yuko bafise amatungo bafise byinshi pe ariko jewe narondeye umukobwa w'imico n'akaranga wa mukobwa azoshobora kukwitaho wa mukobwa ashobora gusatura wa mukobwa ashobora gusenya wa mukobwa ashobora kurima bya bindi byo hora bikurusha akabigufashamo. Uzanye umukozi rero? Oya sinzanye umukozi nzanye uzogufasha ibikorwa byo mu rugo hama nawe ukatwitaho nk'umuryango. Wewe ko wari umuhungu w'amafaranga muremure mwiza wari ukwiye umugore wishugwe umugore akwakira ukumva nyene nawe uranezerewe umugore ashika mu rugo ukabona araka nk'izuba niwe wari ukwiye mwananje yicara muri ayo mafaranga apana kuza guhamagara umuntu rw'ubupfuvuguru aba ari gushira mu mutungo wawe. Mama icyo ujyanye nifuza n'ikintu n'umugisha uvuye wawe hama ibindi ubindekera je amafaranga ndayafise nta yandi mafaranga noja kurondera ibukwe je nzomwitaho nzogira ibikenewe byose nzobikora n'ukuri. Mwana ndaguye ndagarutse sindababera intambara ariko nituzamukwa kuko nawe twoha inkwano nawe uhari muzogenda muri leta civile hama ivyo kujoja kugira kwandikwa ngo mugire mariage muzobigira hanyuma buke ntimwonona umutungo burya ntibugira aho buva burya n'ubuntu bwapfufuye ubupfupfuguru bw'ubukene atanumuzoza none umva no twari inkwano ndazihereza nde nozihande uhari. Murakoze mama. Ndavyemeye nta kundi kuvuze ko azonsaturira akarima urakoze. Urakoze cyane mama. Ndavyemeye mwana tugende rero. Roza ni ibiki ko washavuye? Naho wambeshe nukuri ntaragera ko nenda ku mugabo erega ndaza buciki wa muzungu oyambwiye wa muzungu si muzungu rega ibabone ko basa bafise inzo nyaragasa tuza turosaho tuba rega umenye ko ngahadushumbye kandi badufata nabe uravyibagiye azi iminsi turarubusa uronka urubose nka rujya wivugishe ngo bwo nyaragasa isakoshi ndayigutwaza nzi nyuma ndaruza kumubera umugore biragusha tugenda kwitegura tugende Ashe neza shaje umunsi mwana sheri ivyo ni biki n'amabutura umunsi noja ku kazi akazi gashaho karahacahari
byansi urumva sheri umuntu ashobora kuja muri ville akiruka n'utwuroze tugaherera muri déplacement gutaha sheri ivyo utanguye ntarazana dosiye y'umukozi sheri ndagusabye umukozi wo muri ubuzima turimo gashaka tujya kumangetengete kuyipigu ndagusabye bandanya wigora kuko nyine wari usanzwe wikora nakubirindira ndakora cyane nkaruha nkaryama nasanzaye abana bakamvugisha bakamvuruga urumva mba narushe niyo mpamvu ushaka kuzana umukozi reka sheri ndagutahura uburuhu bwe bwo ndazi gutegeza kubugira kubera aka kazi kose ko mu rugo kare kuganga kawe nuko ndagutahura ariko ihangane tubanze turabe ko kaga project twakora gashobora kuzana amahera hantu duhamagara umukozi sha sinzo namukorana kora jewe ndamukeneye kwera hafi kandi arahari kwa masamura arahari nzotorga kwa masamura nubwo bamuhemba karara nzotuma shira kwa yandi kuko twe turakijijwe turicata abandi basoma bakabona imana umuvumo niwe wawuzanye sije nawuzanye ntumvuruke jewe ntegereza gukoresha uwo nshaka none wewe ushaka rero nkoresha uwo nkuye he ni umukozi yamara umukozi rero nitubifa ivyo kandi rero umususa wamuvurugana amara gukazi vyagoranye ibiki n'ibiki bikubera kumizuko Biti. Karibu. Karibu haja. Sheri. Ni mugenzi wanje. Yitwa Tatiana. Ni mugenzi yava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Akaba ari umukorege ku kazi turakorana. Muno munsi nashimye ko tuzana muhira kugira habone. Turakundana cyane n'umugenzi wanje wa hafi. Tati? Uyu mugabo wanje akaba ari wese wabana. Okay, nzibeka wishimye ko Kariwacu. Hamasheri ndaje ngiye kunza kwiyungura gato. Sanzwe ramba kuri muhira. Ndaje. Isana. Ko mbona mwambaye alliance musanzwe mwubatse no ni imitako abiswe umukobwa aho akagira bagomba kwitaka ya niyo mpamvu ubona ahantu hose ari imitako oya ntago zakujena ndumva ujya kuzishyiraho uzi neza kuzazishobora ikindi nk'akazi dukora babizi umuntu agomba kugenda ari smart ugenda usa neza ugaragara ku buryo imbere y'abantu nyine nibatambuka babona umuntu uri nike uko nabivuga ya gusa nyine umugore wawe nawe yakagombye kuba amezwa ariko numvisha afite ikibazo kandi kimukomereye sorry ntabwo ari byo byari binzanye ariko kuko mubonye numva twanabiganiraho niba nta kintu gutwaye nta kibazo ubundi mu busanzwe nkariya ku kazi yego umugore wawe arasa neza ni mwiza ariko hari utuntu tumwe na tumwe atakora kubera abatekereza wenda nindamuka nshyizeho inzara ndi bugere mu rugo ndateka ndi bufure ndi bukore ibintu byinshi nyine numvaga nyine afite ikibazo cy'umukozi sinzi niba byarakemutse kubera ko ntabwo ibintu nk'ibi wabishyiraho uri bujye gukora mu makara uri bujye gufura uri bukubure uri bujye gute bisaba nyine guhora usa neza nyine kurya umugabo wese akubona kumva araryohewe no ntabwo ari buri wese buriya inzara nk'izo zishyiraho cyangwa si n'inzara umukobwa ahava akagera aba agomba kuba ari niki kurya umugabo wese amubona nk'umugore wawe ukamubona
ugahita ubona ko niba umbonye hanze nabishyizeho ugahita ubona ko ari ibisanzwe kuko n'umugore wawe arabifite none utekereza ngo umugore wanjye cyangwa kundi mukobwa rero niyo mpamvu twe tubishyiraho kugira ngo duse neza ya kajya gakobwa yakavunguriye inga kavuye mu ishyamba anakanta tuzani akaduhamagara kwera akatwicarika ngo ari na zabademayirera agomba twereke hajya kuko nyene yagacikije ni nkakagiye avuga ngo mama ngo amukwere ari kugakwa ngahe ngira ntana desamire kajya twogakwa kwere ariko nawe santa twimana ujye muhogo ubona bayike je ugiye mugasimba n'ububi bwiwe nuko ni mwiza avuga buke buke aritonda aciye bugufi kuko imaje nta kabikiwe mbo nta bindi navyo n'ubutetere n'ubugufi menga ni nyundo ni mwiza ubwiza buri hehe waravye burya buguru bw'uko ni mwiza afise n'ibizaka byaramwishe ahubwo je narababajwe no kubona Jacques yamucikije atigeza mutera iteka kuko imana ugiye mvuga ni mwiza nico kintu cyambaje nabundi bwo vrema ujya mbese bacunimiza kwifina shisenze kwikijije umukweri bwabo ndabantu bakuru umuntu yo kubona mukuru ko nyene nguri mukuru niwomenya kuri kijuje kajya Santana nukuri kwimana ugiye mukwaga nta bwiza bwiwe ubona kwera uvugishije ukuri okay ngaho ububona mbwira ubwiza bwiwe buri afise ubwirabure bwiza nukuri kwimana baje ugiye wowe urihenda ngira ubiriraba ngo ufise inzobe ngo niho kuba mwiza kugira inzobe siko kuba mwiza burya umuntu mwiza ubonera mubwirabure afise ubwirabure bwiza afise taye nziza afise indero itayi iri hehe afise itayi iri mbemwe bw'amatayi mu yarabagura wewe ahubwo rero taye ntazuzi kubera wambara ikabutura batambara ikabutura ucona ufise taye afise rukuri kimana ni mwiza ntacabuzi Bayo nindikire neza. Uri neza ndamubwire igisagara cy'ishyamba wari wabuzukobwa mwiza wuzana tukagukwera ukagira mariya washaka zari mu kugamisa cyane washaka zane mu bamwe mu byamana yaho zana byashaka Kariwacu aha Rosa 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 Wahani Santa adu nzira iri bya agafana rero ndikura ngira no yari ndirimbo navuzuye Maria Rosa nabona bakigira nta kintu ndakiye no kimenyera here gwiro waruguru abaruguru nibo bakirundi none wavukiye Santa wavukiye hano uruguru shabura rutana uruguru burarutana ndishe hasi ugiye kwibagiriye wapfuye mama wako ndio yakukuita uzombie byazomukurita mama yeni tegure kitabu aranje magenda mwakire mu muryango ne kwibirika ese ari kwinjao yewe Maria Rosa saza wanje warakirimbira kandi ko Maria Rosa siniheba nandi kari karirimbira nawe yaronse umusore rega kajya karirimba gusasira umutana birambabaza gusasira umusore
nzomusasira neza abanyamajambo aba ngiye kwa Maxime ajya kugaba uzakumva fisinyota nze kuzanira roza wawe nyene ngo nibasasira abasore bamucuka bayuzanye ese ari mu imbere araje kubitana ikofu kamengo nk'umukobwa kamengo umusoro basi buke kunda bigisho bitana ubwoba none urafise ubwenge neza urafise indero indero ndayifise ariko je nanje kubyira hari byo nashaka kubwira akazi baguhaye wakaje kuko c'est fini ahubwo ni nacyo cyari kinanzanye nagira ndakubwira imico bita ubwongosho nijwi rya mukawe uravuga umuntu ariko arakubwira ibintu bishya gushyiramo ishya ureka kumpahaza bikije kuza kumbira ushaka kuza amakuru ko ari rero wa muceri wahiye kandi umuceri wahiye neza cyane uruhande rumwe wahiye nka manu imwe y'abisirayeli bariye okay gusena guma ndakubwira n'uwundi munsi gusa kuziza urampangaraje vyumengo ntanderugira umva neza ndakubwire ko nzi ikintu kimwe we hari ikintu utazi wowe wishinga ufata nabi je ndi umuntu abujya akomeye ibintu utazi we neza uzorabe neza na neza je hari igihe njyama nkarota nabaye umuntu akomeye urabona umuntu akomeye azuba afise ibintu byiza byinshi apana izinzu fisi nziri doja sandababaye hati mwisi fisi nzari nziza uravyumva ntafise rero umukobwa asa nkawe w'ibisusu ameze neza ntukace wishinga ngo ngaya musuzugura ibintu ubona ntafise amenyo mfise amahera je wumva nako ndi myiza ni zamubonye uragaya nabishinguka ya uti nukuri ku Imana uzova jewe aha nzovyiba erega hanye nondeshijwe naje amasafuriya nirirwa ndoza nibaza kujana ngami kumifise ivyiyumviro by'amahera ubu niyumvira amasafuriya niyumvira ukuntu urya kandi igituma ndanabikora byo narabe ndabikora kubera wewe uveyo use neza mvuze ndakubwira bagasore uzoza uranyubaha je ngaha muri urugo ndi nyoko buja kuko wazanywe na musaza wanje wavyumvise
ribe irya mbere ariryo rya nyuma usubira kwiyumvira kugira ibintu nk'ivyo wavyumvise urabyivuga nakubwiye uko ajya amasafuriya yari yanyishe iyo atabara ajya amasafuriya agimba mbyibushe kugenda bijye byose ndabikora kugira mwebwe nyine mumererwe neza nawe ugumutagasa ugumusa neza ngira bijya byose bikara kubera je wakuzanye simutse sishobote hapo kugenda hali ogasa ngo bagatuniera Be mu ndakubaza kuva nshika ngaha ndakubona ngaha n'isi yose ujeje ngaha uri umukozi bazanye wo mu nzu uri umukozi wo mu mirima canke ujeje oya ntabwo ndi umukozi none nyimba utari umukozi ngaho hakora iki dada ntuzi ko ngaha aye mba kwa bofre wanje ubwo kweri urubahuka nabivuganye natanu ubwo batanisoni ntuzi ko ngamba kwa bofre wanje mbe ndakubaza nyimba musaza wanje yarongoye mushikawe bisigura ko yarongoye umuryango wose yarongoye mushikawe ntiyarongoye umuryango wose ubu rero muce mwese muhamagarana ahubwo genda uzane n'abandi bose basigaye hari iwanyu mwese n'abatonto n'abasengezana n'abuzukuru mwese muze muherere ngaha ariko dada ntusanzwe uzi ko twebwe turi imfuvyi ndakubaza nyimba muri imfuvyi ngani mu kigo barerera mu imfuvyi nyimba muri imfuvyi twebwe ivyo biraturaba bisigura rero ko ngaha ariho barere ahubwo reka duhamagara imfuvyi zose zo muri kano karere abantu bose bafite imfuvyi bazizane batereke ngaha turere ikigo kirera imfuvyi ntuziyo kiri dada ivyadushikiye nawe vyo gushikira kuko isi ntisakara umviriza ndakubwire ntise kunyita dada kuko je sindi dada wawe kuranyuma je nitwa Santiana ntabwo nitwa dada hama ikindi natumva byabashikiye nanje byonshikiye ego mama wanje sindavyanse ko bitonshikiye mugabo je naho byoshika ubu nyene tuvugana nka bimfuvyi je sinobaho nabi mpangayika ngenda gushira shumba gusa nirirwa ndaja mu mazu y'abantu gushumba je no menye kurumbaho kandi ubuzima bwiza sinoja guseka ku muntu ene umviriza ndakubwira hari impuzu nsize ngaho muri salo ubu nyene ucuzitora sange wazimisha kuranyuma nze gusanga wazimisha hari ikindi kintu nari nibagiye apana ko impuzu zanje uza kuzimesuza bijya bizi muvoma hariya mu mwonga bisa nabi kuranyuma nkeneye ko impuzu zanje uzimesuza amazi meza ya bisengo kuranyuma kandi ikindi naco uzimesuze omo je impuzu zanje sinamenyereye kuzimesana bijya bisabuni by'ibifura ngo uzimesuze omo uzikeshe neza zitagara kurumva sanze n'akantu na gatoya kafubye ni uza kubona ko nkaze canke ntakaze gusa nawe mihari biragusha ziba irondera Kariwacu aha 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 nyene aha telefone haja ukatata telefone fisi mwiriwe gute mwafungura mama umeze neza wafunguye none wafungura kubera iki Marezo abena muja la douce inzu irimo abantu nta bantu igira uradagambye nk'uvuye nari hari inyuma la douce ari
byose ari mu cyumba cyiwe yaraye. Okay. Dadu. Dadusi. Ushobora kumbwira impamvu aya masaha baba batarafungura babo? Kubera? Nanzi kari mariza Mariza ntarabagaburira yahishije. Wowe uri kurakora iki ngaha? Haburi ke kugira bana jafungura. mariza kindugaburira abantu. Wowe wo kurya telefone kuzuza toilette nta n'ikintu na kimwe ushoboye gukurikirana ngaha muri nonzo. Kare wambwira ngo utahurushe ushika ngaha warushe kubera ugenda n'amaguru. Ubu naho hari umukozi ushobora kunanirwa gute gukurikirana umukozi abana bakagiza aya masaha batarafungura duse. Ubu ntubona kuri kigaragaza kuri jewe. Undabirenzananye n'umushitsi ashikira mu kajagari nk'akavure mu kusukumara amaza. Marezo. Wote tukinga. Guteka gucopora. None bacopoye abana barafungura. Nabuje ntako ntagize nacopoye ariko ikibazo rero umwana wawe hari ubirero ntitwumvikana na gato. Ndagira ngo ndamwaruriye ngira ndamuhinge agaca ndabuka. Nakara no kandabuka kagaye akakanzomera bati gusa Nadusi byo barabizi. Oya naconze. Ntabyo uzi kubera iki? Wowe warabivuze? Umwana basa atararira ndarashonje. No gutera telefone. Si. Kuvyimba gusa uvyimbisha amatama nk'itugu. Ukagaye kawe sheyo manyamu. Sorry. Aha urumva nk'urugo ndarushe ndabangamiye urumva. Urabona kajagari n'amadini ndabagezodre ndimo. Sorry. Marezo? Zamaru. Ngo bazo mushitse shafata. Mbese wowe uja wari he? Yari yasohotse sinzi ko yagarutse. Ujya nawe nyene siwe wundi kigwara udubi. Bazo mushitse shafata. Izishe. Sheri. I'm okay. Mufatiki. Ndaya amazi. Mu gikombe cyane mu ntoki. Marezo bawisonira bakubariye ko umuzimana amazi. Mahoja no ko hari abashitsi bakunda ijage. Umwana. Uno mukozi wawe ni muzima cyangwa afite ikibazo mu mutwe? Uyo no musazi nuko nyene tumutonze ko nyene. Shira urabona ibibazo afise? Kariwacu, aha, aha, aha nyene, aha. Mashe. Sawa. Merci. Wapisha akazi. Usigaye akazisha umwanya wo gutembera ukibona. Usigaye ikora. Hewe nukuri ko Imana jewe bro. Ndi munyisho. None nawe gute? Ku kazi? Shaje wenda hano ko urabibona nakaze nibirira. Sinakazi ko mbikone gusa nyene urabizi ko muhira. Niko namiramo. Ahubwo mumbwira yuko wirirwa muri ino nzu wicaye n'ivyombo muhira. None ntubibona. Sha ndanakumiwe kweri. Iyi misi yose yameze imyaka. Canke wongera umugabo wacu mubwiye kubona wirirwa yicaye. Reka sha mashe. Jewe nta na hamwe nta depoje. Vyaranse. Hose ndatwara birara. Igitayeko. Ngo system. Nje naje kubaza. Isi tugezemo abadeje barakunda YouTube ko bashaka agafilme kose bagura barikora. Kanda YouTube nakatse. None warinze guca kuri YouTube. Oya vrema desi naho njije gusa nene ku kazi wacu kari umugabo w'umunyarwanda kazi yahakora. Hewe. Niwe yambwiye ati naratomboye kweri. Jedeje wacu byo mama kintu kimwe yansabye. Yambwiye ati hewe waratomboye umuti wisize niwo deje wacu. YouTube baragwa kandi ku kazi wacu hariyo n'ikibanza.
ubwo mudeji wanyu nawe nta vyama YouTube n'ama connection asaba ikiryoshe yo ntacozi ikidodo cacu ni igitama kirakuzi tumva yuguruye connection 5 minutes umva connection gusa kimanuka gushaka ibicitse nawe rero none wamenye gute ko connection itamashaka kumara iminota 5 yaje bupfa naratomboye ntabwo nigeze ntanga YouTube naratomboye naronse kweri ku buntu kwenye atakina kimwe asabye nta kimwe vraiment naritomboreye nikunda gusabye ingo uruhakazi ubuzima bwo kubaho utagira akazi mu rugo birasuzuguritse nk'ubu ndazi umugabo wawe agusiga ngaho igitunguru atakiguze ntaco wigura umunyu meme suve tuma akurindira umugabo ubwo buzima sibwo twaraburenganye my friend please ngusaba akazi YouTube ntazoyitwara nuko ubona kugira gusa gutya nugukozako ace yivirayo muzobaye ahubwo rero murero umuti ugende usabire mu bwati ndafise umukozi natakaza afise hama nanje nje ku mavisenge nje ndazikimana izobikora nimbaraki wanje nzokaronka kote rero gusenga na YouTube ni ibintu bibiri bidasa izo nsinga zo mu mpimba mufata mugashira mu mutwe n'insinga nyabaki none ubu ni akora kuri YouTube connection deja umva nta na 5 minutes mara azoba kuriye cyane umugabo azabonye yuko bakuriye Imana iri mu ijuru izobibonera uribuka ko ndi mama pasteur iyo nzira sishobora ahubwo wowe nyemerera ati ndagiye kuvugana na Deje twumve yuko ashaka kuguhereza nanje nkomeze isengesho je ndazi yuko Imana izoca inzira umva uzoca vyandika ngaho yuko YouTube ugenda uyuguruye genda umumpangire umwinje ati ndafise umukozi natagira akazi nanje nje ku mavi senge nimbaraki wanje nzokaronka nari nje gutanga nyambara ama YouTube n'ama connection je nyene vraiment kubera eko boss dushikira na Deje wacu ari umugenzi je ko nzugerageza kumukugirira ndambira yuko ari umukozi nyene nkuko tuvuganye ndazi ko azoka ngo kuco kibanza kimaze kigaragara ko azotwima noryohe guronsa akazi hena kazi wacu akorera abakobwa bana heberetse ukuntu noryohe ko tukubonye mwica gitayiro wambaye akantu ni sexy nkukwe usigamba akashipo Kariwacu